Bandaga oye! Bandaga oye! Turamukanije hari ico vyobatwara mu kuduza ibiganza. Nukuri murakeye musa neza cane ntimworaba. Ego rero nkuko twabibabwiye haraheze umwanya atari muto radio televiziyo buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro yageze hano kwa kino kibuga co ngaha mwibandaga nkuko mwavyumvise. Tukaba twaje kiganiro nihindura ingendo, hanyuma nkuko mwavyumvise mu ndirimbo mu dukino tukaba twababwiye yuko tuja kuganira kubijanye n'ingaburo ibereye gufungurira neza ibibondo. Rero twari turindiriye indongozi za hano muri komine Matongo, indongozi mwitoreye kugira ngo batwakire. Murazi yuko umuntu iyo ageze mu rugo ntibamwakire, uwo muntu yo kwiyumva neza gayemwe, ariko rindira nibatwakira hanyuma muce muraba, hariho ibintu bica birengako. Rero umunyamabanga ntayigayezwa wa Mustanteri hano, reka tumuhe ikaze atwakire muri kino kibanza ciza kirimo abantu bashajije. Kaze Abanyamatongo oye! Oye! Bandaga oye! Oye! Dushimire cyane abamenyesha makuru n'abandi bakozi ba radio televiziyo buntu bo batugendeye kuri uyu munsi kugira ngo baganire na mwebwe bene gihugu ba komine Matongo na cyane cyane abo mu gisagara cyaha mwibandaga. Hanyuma ntatebeje, komine ya Matongo ifise amazone ane ariyo Bangaburara na Kabuye hamwe na Ruganza aha dukoraniye. Hanyuma ikaba ihana urubibe ku kibira na zone Musigati. Hanyuma hakaba hariho komine Muruta, komine Bukeye, Butaganzwa ndetse na Gatara. Hanyuma abene gihugu b'Imatongo babeshejweho hanini n'uburimyi ndetse n'ubworozi, tukongera ko ubudandaji. Mu byo rero abene gihugu b'Imatongo bararima ibitegwa mbumbarugo. Hanini usanga nk'ubu hari ibiyaya bitandukanye by'akarorero birimwo igitegwa c'ibijumbu, harimwo n'ibiharage mu myonga imwe imwe ndetse no ku mitumba yose. Kandi bararimira hamwe, barashize amatongo hamwe bakarima igitegwa kimwe, hanyuma bakagikurikiranira ku mwanya umwe, ndetse no gusarura bagasarurira hamwe canke rimwe. Byose barategekaniriza kazoza, ndetse bakanashira no mu bigega kugira ngo umwanya n'umwanya hagize ikibaye mu bijanye n'amikoro bashobore kuvyikorako. Bararima kandi imboga mu gukingira imibiri yacu, mu kugwanya za ngwara zifatiye ku gufungura nabi. Turavuga amashu, turavuga ikaroti, turavuga irengarenga ndetse n'ibindi bitegwa bitandukanye biri mu mugwi w'imboga. Ndetse muranabona yuko abene gihugu b'Imatongo basa neza. Nitwo kwibagira ko muri iki gihe abandi babuze uko babigenza, bobo baramaze kwibikira ibigori mu bigega byaba ibyo muhira canke mu bigega rusangi, aho baza baravyikorako umwanya n'umwanya. Iterambere murabona ryaradushwayemwo, nuguhimiriza gusa kugira ngo ivyo dufise mu myuga yavyo itandukanye dushobore kugira uko tubigenjeje, hanyuma bidufashe mu kubaka amagara y'ibibondo ndetse n'ayabene gihugu bose b'Imatongo. Sinashaka rero kuvuga menshi, ndabipfurize kuroranirwa, ndetse nsabe n'abene gihugu b'Imatongo
baje gukurikirana ibi birori baze kubatega yompi bumvirize agaseke mwabatekereye muze kuroranirwa umwanya wose muza kumara ngaha. Imana rugira byose bahezagire. Murakoze cyane. Amashi menshi ku ndongozi mwitoreye. Murakoze cyane kuri iryo kaze muduhaye, kandi murakoze no kuvyo mudushikirije bijanye n'ubuzima bwa komine Matongo. Turizigiye yuko ngira kanya turi ngaha na mwebwe mubana natwe kugira ngo mudushigikire, murabe n'ubukerebutsi abo murongoye bafise, kuko twababwiye yuko ari bibazo baza kwishura ko, ariko na cane cane turabamenyesha yuko ari ibibazo bivyerekeye gufungurira neza ibibondo. Banyamatongo, ntimuzi yuko ibibondo ari bo Burundi bw'ejo? Murabizi cyane. Rero nico catuzanye, nk'uko twabibabwiye, akaba ari insamirizi imbonesha kure buntu, ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro, ifadikanije n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU Femme. Rero tukaba turi muri kino kiganiro hindura ingendo, turabahaye ikaze, kandi turizigiye yuko zijya mpano twazanye burya bushimwe tutabusubirana inyuma, sivyo? None reka mpikaze mugenzanje kugira ngo aheze atwakire mu bundi buryo, hanyuma ace anabandaniriza ko nibikurikira. Ego, murakoze cyane Emeline. Nuko Banyamatongo oye, abantu bo mwimaraga oye, sindabumva neza oye, ayi Matongo oye. Byiza cyane. Nuko rero turashimiye mugenzi wacu Emeline hariya aheje kuduha ikaze kugira ngo tubinjize neza mu kiganiro. Dushimira n'umwubahwa cyane hano yaje kudutera iteka, abatubwiye byinshi biranga kano karere turimwo, kandi tumubwire yuko n'igihe twashikano twakiriwe neza. Mwakoze cyane abantu bo mwibandaga, turabashimiye cyane, mwihamashi cyane, murakoze cyane. Nuko rero mwavyumvise yuko ni ikiganiro twaje kuremesha hano mu ntumbero yo kubandanya tuyaga kubijanye no gufungura ingaburo ikwiye, ingaburo yuzuye, tubandanya tuyaga kugira ngo iyo ngaburo yuzuye tuyihereze abana, tuyihereze mu miryango, tubashe kubandanya tugira amagara meza. Burya iyo umuntu afise amagara meza n'ibikorwa bikora neza, iterambere rigashwara mu muryango wiwe. Mu muryango burya bamaze gutera imbere, akarere kaba gateye imbere. Hano mwibandaga mutera imbere, Imatongo hagatera imbere, intara yose ya Kayanza igatera imbere. Kayanza iteye imbere, Uburundi wabuteye imbere, sivyo? None nuko rero tugira twinjire mu kiganiro nyezina. Ikiganiro gitunganijwe gute? Babibabwiye, ni ikiganiro cy'ibibazo n'iki n'inyishu. Murabazwa ibibazo, mwagiye muvyumva mu turirimbo dutandukanye, mwagiye muvyumva mu gakino kahaciye. Ivyo rero niho hari inyishu muza kwishura ku bibazo tugiye kubabaza mu kanya. Turasaba rero yuko ata muntu aza kwegera imbere, wegewe imbere ntituza kukubaza. Twibariza bari hehe inyuma. Urashika hano utwidondora, utubwire akazina kawe, utubwire n'umutumba uvako, hama wishure ikibazo. Nuko rero tudatevye, mwagiye mubona umugwi munini wabambaye uyu mwambaro nambaye, ariko muvuga muti ngira mumaze kumenya babiri gusa. Je muranyibuka? Ngira nujya mu mama muramwibuka. Emeline Nzeyimana ujya mu mama mubona. Kuri mikro ya kabiri hari Je Magnifique Ninahazwe, nayo kuri kamera ya mbere hari Claudette Nduwimana. Kuri kamera ya kabiri hari Ntakiruta Innocent. Kuri kamera ya gatatu hari Emile Twagiramungu. Uhagarikiye kino kiganiro bamwita Emmanuel Nijimbere. Umuhinga w'amajwi ni Abel Kwizera. Uraba ivy'umuyaga nkuba kugira ibandanye kugenda neza ni Izahake Niragira. Uriko atanga uza kudufasha gutanga ubushimwe ni Alice Uwimana. Nayo ubujejwe wadufashije kwiyunguruza watugejeje hano umudereva suwundi ni Ernest Witeka. Nuwo mugwi rero wa radio televiziyo buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro washitse hano kugira ngo ushobore kuremesha kino kiganiro. Nuko rero mutekane kugira mukanya dutangure kubabaza ibibazo, hama mutanga inyishu. Ikindi dusaba Emeline, ntihagire umuntu aza kuzana utunyishu akwepa agomba afundikanya, udomako kuko nibibazo birashe bitomoye bisaba n'inyishu zitomoye. Hama ukiyorera iki ubushimwe ngaha, ibitenge mwabibonye, turabaha imitaka, aho murabona amavuta, amasabuni, amakaramu n'amakotex n'ibindi byinshi muraronka.
nuko rero twinjira mu kiganiro neza, reka nongere mpe ikaze Emeline hariya. Ego murakoze cyane. Hanyuma twagira tubasabe, murabona ahantu hari abantu benshi, bisaba niwumva ufise inyishu tubikore mu rutonde rwiza, uraza kuraba ikintu woduza kugira ngo dushobore kubona ati uriya yoza kwishura ikibazo. Tongo oye, Bandaga oye, muriteguye kuyoragura ubushimwe hano? Murakerebutse cyane. Nuko rero Emeline, imbere yuko tubaza ikibazo cya mbere, tubanze duhe ikaze ubugenegene bubiri mugabo ubugenegene bunyarutse. N'imiburibura umuntu agira akagenegene ntarenze umunota umwe, sivyo? Kugira ngo dukoreshe umwanya neza. Umuntu yumva ati jewe akagenegene kari hafi, anyaruke aduze. Kandi rero vyojyoha hagize nk'umuntu aduha akagenegene kajanye n'ibiturimwo. Ego akagenegene kajanye neza ibintu nk'ivyo. Turahaye ikaze utwakira n'akagenegene. Reka turabe uriya ego yadugije ubwa mbere ashike hano. Ubu no mu papa akagenegene agira tugirire. Ego aho nyene kuri iyo mikro. Aha nyene ingo aha. Egera imbere. Raba hariya. Nitwa Miburo Pascal wo ku mutumba Burengo. Nzu utugenegene tujanye na karirimbo. Akaririmbo? Ariko abandi bari nyuma muze muri yumvira ubugenegene bujanye n'ingaburo ibereye gufungura neza, muravyumva? Ariko reka tumuhe ikaze muri ako kagenegene tukumve. Turabahaye ikaze bakora umuri ngaha, amahoro mugira amahoro. Turabahaye ikaze mu ikomini wacu, amahoro mugira amahoro. Amashihemwe. Nitwegwe gwaruka gw'imatongo, turabahaye ikaze bakora umuri ngaha, amahoro mugira roha. Murabona amatongo yaraze, nimuze tuvyare ku rugero. Komeza uwo mugambi barundi mwe, nimuze tuvyare ku rugero. Gutandukanya imvyaro birakenewe, nimuze tuvyare ku rugero. Komeza uwo mugambi barundi mwe, nimuze tuvyare ku rugero. Umuvyeyi yavyaye ku rugero akagira amagara meza, niyo umwana avyaye agakura akomeye. Komeza uwo mugambi barundi mwe, nimuze tuvyare ku rugero. Twirinde kuvyara intahekana, nimuze tuvyare ku rugero. Komeza uwo mugambi barundi mwe, nimuze tuvyare ku rugero. Umuvyeyi yavyaye ku rugero akagira amagara meza, niyo umwana avyaye agakura akomeye. Komeza uwo mugambi barundi mwe, nimuze tuvyare ku rugero. Mumukomera amashi menshi cyane. Ariko rero kari kuryoha cyane iyo ashiramwe nabagashiramwe nk'umugere nyene. Ashirama mu mugere nuko yagumye hagati. Nuko rero tumushimire cyane. Ariko rero ako karirimbo kari mu mudiho yari no gushiramwe n'ibiturimwo. Ego. Kandi ndibaza yuko urumva yuko ngira yakuriye mu mugwi basanzwe baririmba bene utwo turirimbo. Birumvikana. Nyavuga mwati abana wabavyaye ku rugero ukabagaburira ingaburo ibereye. Ikwiye irimo ya migwi yose. Irimo ya migwi yose. Ucuvyumva nyene. Murakoze cyane. Arise murabire ntagenda uko. Umurabira amasabune, amakaramu, amavuta. Urafise abakobwa? Mutama. Urafise abana babigeme? Babanyeshuri. Cumuha n'ipaki ya Kotex ngaho. Abashire. Cyane gose. Akandi kagenegene dukoresha umwanya neza. Byoba byiza tugiye turavanga. Ego. Ibitsina. Hari inyuma. Yamanitse telefone. Ego. Egera nga. Egera hajya kwijya mikro. Banyita. Nishimwe Bella. Namvuga ku mutumba wa Burengo. Ego. Shikamvuga agenegene kakangena abana babagaburira ku rugero rubereye. Jako. Arakura neza akabyibuha. Umwese neza. Umufate neza kuko nuwawe. Mugihe umufashe neza. Azogira amagara meza. Rero nimubafate neza abavyeyi. Mubafate neza cyane. Mubose ku rugero rubereye. Mubagaburire ku rugero rubereye.
tumushimire cyane. Reka ndababwira igituma arakagenegene. Ayifondeye aha. Yego. Arakubesheye. Oyayi. Ariko ibyo ni byiza. Byiza cyane. Ni byiza cyane urakoze. Byerekana ko bakerebutse cyane. Gose gose. Nawe niyegere hajya Aquarise. Amuhereza amasabune, amakaramu, agakopo k'amavuta, icupa ry'amavuta, hanyuma amuhereze na bya bikoresho by'isuku Kotex. Ego. Nuko rero. Reka Magnifique tumwakire atangure n'ibibazo. Tubasabe mutekane. Mutekane mwumvirize kuko twababwiye yuko ikibazo ucumvise neza ukagitega yompi ucishura neza bitakugoye. Nuko rero ikibazo cya mbere ni iki? Mutekane tubasabe mutekane. Umviriza ikibazo cya mbere mutekane. Tekana hemwa inyuma yanje mutekane mwumvirize ikibazo neza. Ikibazo cya mbere kigira giti nibihe bifungurwa bihabwa umwana atarakwiza amezi 6 avutse? Nibihe bifungurwa bihabwa umwana atarakwiza amezi 6 avutse? Reka tubaze uyu mukenyezi aze. Ingo. Uyu mukenyezi yashitse ngaha atana abantu benshi baraza aranka kuhava. Reka twumve. Urafise ibibondo? Ego. Ufise abana bangahe? Abana babiri. Babiri? Ego. Aha, ishura ku kibazo. Ifungurwa bafungurira umwana kuva akivuka kugera akwiza amezi 6 nibere bari mwosa kuva akivuka niryo bamuha mpaka kwize amezi 6. Ari akantu kabura hari iki? Hari akantu kabura. Ubundi yo murusha. Cyari kibazo cyoroshe. Reka rero tuvange hanyuma tubaze umuhungu umugabo. Reka tugire umugabo twumve. Ingo. Ajazanye n'umwana kandi urabona ko ari umwana doshe. Ego mutubwira akazina naho mubahama mwishire ku kibazo. Jeni Twangaruhu Gaspari mva ku mutumba wa Bandaga. Dutekane twumvirize. Ikibazo rero umwana iyo avutse ikintu bamugaburira ni kosibere hanyuma no mama wiwe nawe kuryoza neza hanyuma kizira kwatarindi be nimurindira heze atanikindi kintu wo mugaburira haba inzoga cyangwe amata. Murakoze. Subiramwe twumva. Itonde neza ushira umutima mu utekane neza utekane. Hanyuma nturondogore gose mugatwe dukeneye inyishu ibereye. Murakoze. Umwana kuva ku mezi 6 kuva kivuka nta kindi kintu bamuha atari iryo bere ryonyene gusa nta n'inzoga. Shaka kugezaho. Murakoze. Nashaka gezaho ikibazo yagitoye ikibazo. Urya mu mama ikintu yabuze nako kantu atakindi kintu umuvangiye. Nako kantu twari dukeneye. Umuha ibere gusa atakindi kintu umuvangiye. Naho atokwirirwa araja mu nzo nawe nuhemwe nta agaca mukoza ku munwa sivyo kabisa uri kurakora amakosa aramotegwa bijya sivyo. Ikibazo aragitoye agende hajya yegere Alice hariya amuhaye udushimwe. Alice muha igitenge mutorera igitenge mushirire ku rutugu turabe n'umutaka gumiza ngaho nyene byose Alice ati reka rero hanyuma turabe ingene bizoba bimeze. Reka twumve ingene yiyumva. Egera hano mutama mutubwire yumva gute kubona mushoboye ikibazo kukirasa bwami. Umwana nawe kunezerwa.
je nanezerewe gose kubyiza Imana ingiriye bivanye n'ukuntu no musi patira duhaye inyigisho yo gukundana nanje ndakunda banezerewe ndaryohewe gose nakumva igitenge cy'umukenyezi murakoze urazi ndakubwire ico gitenge uzoshoneshemwe agashati murakoze madamu nawe acashonesha igitenge n'akaburuzi yego hanyuma mwibarabara uwo muhungu wanyu hagati muheze mubagabage muvuga ati kabisa urakoze cyane sawa curorerera harya yego abaronse ubushimwe mbona umengo boca begera harya begere hariya ugahagarara harya uwo mutaka wuzinge erega wabivuze neza ni igitenge kinini ibitenge bitatu urumva urazi usanga baberewe cyane gose umwana yakubisemo agashati reka mwumvirize ikibazo cya kabiri murumva ko ibibazo biroroshe cyane mutega amatwi ikibazo muteze yompi mukishura neza mutanga inyishu irashe ikibazo cya kabiri kigira giti ingaburo yuzuye irabwa nande mu rugo canke mu muryango ingaburo yuzuye irabwa nande mu rugo canke mu muryango kandi abantu bavuga buhoro ubu duca tubaka mikro murumva nanje ko ndiko ndavuga cyane nitwa Generoza Nizigiyimana mutumba ni Burengo ingaburo ibereye mu rugo umugabo bayi kiramunaniye bayi birase reka rero tubaze umwana akiri muto ingo wa mwana wingo ingo hano bandanya uyu mwana yateramye kuva kare tugishika hano amazina n'umutumba wanyu hama wishure jewe nitwa Iteteka Dani Prince nkambamba ku mutumba wa Bandaga inyishu ingaburo irabwa n'umuryango wose no kuvuga bande n'abandi irabwa nuwo abakeneye iyo ngaburo mu muryango haba bandega mwana harabayo papa mama n'umwana ikibazo aragitoye nico nyene twarondera kubera mu muryango abavuze umupapa n'umumama ntituvyanse mugabo umwana wo mushira ku ruhande gute kandi babana nka nyina isi arashobora kubisuma agasuma za mboga agasuma vya biki akabihereza umukenyezi ati tahana muhira umukenyezi abitahanye muhira arashobora kubwira abana ati bitegure neza kuko umwana ntitumuvana mu muryango cyangwa umwana turavyumvikanye umwana atagiye kuvoma amazi nawe ngo aje mu rugo runani kugira iyo mfungurwa canke iyo ngaburo ishobore gutegurwa urumva ko abari hagahasi ibintu neza hakenewe ibi nibi umupapa aratanga uburyo canke umumama ariko kubishira mu ngiro n'abana ntitubakumira cyane gose twavyumvise nuko ikibazo Prince aragitoye Iteteka Dani Prince vuga cyane Iteteka Dani Prince wiga mu wakangahe 5 man mu mwaka wa 5 Iteteka Dani Prince ikibazo kiravye bwa jisho yabisiguye neza ko yavuze ati n'umuryango wose navyumva avuze ngo umuryango wose ni mugu umuryango ugizwe n'abandi ngo papa mama n'umwana sawa Dani Prince egera hariya baguha igitenge ciza Dani Prince wiyumva gutumenga aratanga yifashe ku muntu navyumva ndanezerewe kubera na mu gatondo nagiye gusenga nagiye gusenga mu gatondo ndanezerewe Dani Prince ngo aranezerewe mu gatondo yagiye gusenga Dani Prince egera hariya hanyuma baguha ico gitenge hanyuma Dani Prince ugira kangahe mu muryango tuhagarara iruhande ya wa muntu wundi yaronka nguriya ariko muri ko muja mu bantu nababwiye muhagarara imbere y'abandi ikibazo cya gatatu kigira giti ingaburo yuzuye tanga ibintu indwi dushobora kugaburira umwana tanga ibintu indwi dushobora kugaburira umwana akwijije umwana hari hahejeje kwishura umwana w'umuhungu magifike nawe turabira umuntu w'umukenyezi cyangwa umukobwa
hari umumama yadugije isakoshi hariya inyuma, navuze ko mbaza abinyuma gusa, banyegereye sindababaza. Egera inyuma hama murabazwa. Sivyo? Egera inyuma murabazwa. Ingwino bandanye ino. Egera hariya kuri iriya. Umwana amaze gutangira gufungura, icambere urabanza ukaguma umwonsa, ikigira kabiri ukamuha amata, ikigira gatatu uramuha amazi, ikigira gatatu uramuha ivyamwa, kane. Ikigira kane uramuha ivyamwa, ikigira gatanu uramuha imboga, ikigira gatandatu uramuha ivyo kurya nk'ivy'abandi ubishucumye, icindwi ukamuha ubuyi. Ikibazo aragitoye ikibazo yabitondetse neza cyane. Ego ibintu indwi bigaburirwa umwana amaze gukwiza amezi 6, ibere, amata, ivyamwa. Sanzwe aberewe mu gatenge gashasha. Ego bakamwongera burya ngo ibintu bijaho ibindi bindi. Bamuhe igitenge ciza cyane agende gushaza. Mbe urafise umushinga ntahe nawe nyene uzoshumuha asonesha gashati, hama mugende murajanda muvuga ati monsieur madame, suko none bamuhe n'umutaka. Ego nuko nawe niwegera abandi bari. Ego Emeline, tumanze tumira amateka towe ducishemo akagenegene. Anye yuko uwuza atugirira akabijya kuri kino cigwa turiko canke kuri kino kiyago turiko, aho azoba akoze umuti. Nyokuru wadugije ikirato hejuru. Ego ngoma ndabagirira akagenegene k'akavyino. Ego ngo hano mwibandaga niterambere, turerera Uburundi niterambere, niwati matongo niterambere, turerera Uburundi niterambere, turagaburira abana ku rugero, turerera Uburundi niterambere, turabaha ivyamwa hamwe n'utuboga, turerera Uburundi niterambere. Ego turerera Uburundi niterambere, mu gihugu cyose niterambere, turerera Uburundi niterambere, turateragirizya mwamugiwe, turerera Uburundi nite, tuteragiriza mwa byo kugabura, turateragira ivoka ya ruhere, turerera Uburundi nite, turerera Uburundi niterambere, mu gihugu cyose niterambere, turerera Uburundi niterambere. Nyokuru arakoze cyane. Murumva ko karirimbo ko karimo bya bindi nyene twashaka. Kurerera Uburundi niterambere, kugaburira abana neza niterambere, akavoka ka ruhere amaze kugera hahandi umufyonyorero two kuryukamuha n'ivyiza nako karamufasha. Imboga, ivyamwa. Nyoko wegere hariya baguha agashimwe, muha amasabuni, muhe. Urafise abuzukuru bakiri ku ntebe y'ishure ga Nyoko? Ego baci baguha n'amakaramu. Hanyuma bamuhe n'igikoresho c'isuka ashira abo buzukuru biwe. Ego Emeline, umwanya tuwukoresha neza. Ego reka nawe ndaguha ijambo ubabaza ibibazo bikurikira. Ego vuga indwara zitatu ziterwa no gufungura nabi. Wewe uyu mwana kubera yagize akagenegene, reka tumubaze, ari muri babandi batamba kacavuga naho bavyigiye. Witwa nde? Ko umuntu atagira isuku. Uri kurasigura twabajije ingwara badoma ko bayi nukuvuga izo ngwara niyi twabajije zitatu. Ubu bisabwa tubaze umwigeme canke umukenyezi. Ndabona we yambaye umupira wa roza dugije agatelefone inyuma. Hariho wa mwana yaravuye hariya. Gera ngaha. Je banyita Ashimera Hairoyi ku mutumba wa Bandaga. Ingwara zitatu ziterwa no gufungura nabi ni gukama amaraso, kwashi no kuzingama.
ikibazo aragitoye mumuha amashi menshi cyane ikibazo cyari caraniye benshi aragitoye ikibazo aragitoye indwara zitatu ziva ku gufungura nabi ni kwashiorkor gukama amaraso kuzinga nyene kudigira namwe murabibona kuko umwana adafungura neza nakura neza we muhungu garuka hano gatoya ingo genda hariya utubwire ukuntu wiyumva kubona utoye ikibazo cyari cananiye abantu barinze 200 ewana jeni yumva fresh none wo bigaragaza gute muri uko kwiyumva fresh gutwenga twenga turabe none ntubibona ego ashanga ibintu by'utugenegene ntajyako hanyuma rero uri umwana agira kangahe 4 urafise bashikawe bakuru bawe rero kubera iki kibazo yego yagitoye cyananiye abantu benshi reka bamuhe na Kotex neza cyane ashire mushikiwe ingo oya none reka turarere gatoya agacerere ariko kubera iki tuvuze Kotex mutwenga cyane mutwenga si igikoresho cy'isuku nikigugwa amahera menshi wewe wibaze ko nka mushika waza kukwakira gutumushiriye ntabyonze gusa cyonze areza gutwenga cyane gose atwenga muga kubera nezerewe kuko ubaba yararira sivyo egera hajya rero baguhe nuko rero ikibazo cyari cananiye benshi ikibazo cya kane cyari coroshe ariko sinumva igituma cyabananira muri benshi ego Emerine turashobora gukomeza n'ikibazo kigira gatanu ego vuga magnifique ikibazo ndakivuge ego reka ndakivuga ikibazo kigira gatanu vuga ibintu bine bituma abantu badategura ingaburo yuzuye nimba ingaburo yuzuye ibereye irimwo vya bintu vyose hariho abantu usanga mu muryango bidakunda ko bayitegura vuga ibintu bine bibitera canke bibituma kibazo kiroshe cyane ivyo n'ubuzima busanzwe yego hari umumama yadugije udushami sinzi ko ari utubabi igiti hariya umumama akuze yego egera ha nyoko amazina umutumba mwishure jewe nitwa Minani Viola wo ku mutumba wa Kivumu ibintu bine bibuza kuronka ingaburo zikwiye nuwomenya ko ari ibi bivana n'umutekano muke umuryango ufitaniye mu nzu biraba ubugaba umugabo icyo umugore atayirimira umugabo ntagitange bikavana n'umugore nawe nyene adashoboye kwitaho kubikurikirana nk'uko umugabo abivuga oya Jena numvise biguma bizunguruka ku kintu kimwe biguma bizunguruka ku kintu kimwe ariko dukeneye ibintu bine wagerageje gusigura ariko ni ibintu bine ica mbere ica kabiri ica gatatu ica kane urya muhungu naze uriya uyo nyene nitwayigira neza noye nkabamva ku mutumba wa Burengo hariho ubukene amagara make kutumvikana mu muryango be n'ubugabo yabitoye ugerageje kuraba urazi igituma yavuze ubukene mu muryango iyo mu muryango hari ubukene magnifique zangaburo
zose bikura. zirashobora kuboneka hariho ubukene Yego. yavuze ikijanye amagara make Amagara make. iyo umuntu agwaye birumvikana no kubirima ntabirima Nta birima cyangwa ngo aheza aje rero none yobirya yobitegura vyavuye hehe yavuze nikijanye n'umutekano muke mu rugo. iyo mu rugo hari umutekano muke bama mu nduru bama mu ngorane wa mugabo ntaje kurondera naho yabizana umugore ugasanga muhira ntibikunda yuko yobitegura abitegurire he hari umutekano muke hanyuma hariho n'ubushobozi buke bwo kurondera ibifungurwa bikwiza imigwi yose y'ingaburo jewe ndumva ikibazo yagitoye egera hariya baguhe igitenge n'umutaka. Ikibazo agikubisa akaravyo ni umwana aciye ubwenge. Ego. Bamuhe igitenge ciza. Kumengo nturyohewe. Igitenge. Bamuhe n'umutaka. Ego. Nuko rero yegere hariya mu bandi. Egere hariya abandi bari. Turashobora kubandanya n'ikindi kibazo Emeline. Ego. Ikibazo gikurikira tanga ingaruka mbi zibiri zishikira umwana ahabwa ingaburo ituzuye. Ariko nukuri ni ibintu bibiri. Jewe nitwa Shimirimana Jetrubuda. Nkabamba ku mutumba wa Burengo agacimbira Burenze. Umwana ntakura neza, ntagira amagara meza. Birasa. Ni nyinshi imwe. Umwana ntagira amagara meza kandi ntakura neza. Umwana arazingama kandi ntakura neza. Icorega ni kimwe. Kudakura neza no kuzingama nico kimwe. Umwana ntaduza ibiro kandi ntakura neza. Umwana ntakura neza kandi agira amagara make. Bandanyuze. Bandanyuze. Egera ngaha. Ego, jewe nitwa Hakizimana Desire, nkabamba ku mutumba wa Burengo. Izo ngaruka mbi zibiri zishikira umwana ataronka ingaburo zikwiye. Icya mbere, umwana ntagira amagara meza, ntakura neza. Icya kabiri, no mu mutwe ntashobora kugira ubwenge bukwiye, ubwonko ntibushobora gutera imbere neza. Oya. Ikibazo ntashoboye kukidomako neza. Birasaba yuko mudomako neza. Nitwa Yamuremye Nestor. Ingaruka ni zibiri. Iya mbere kugwaragurika. Iya kabiri kudakura neza. Ikibazo aragitoye Nestori. Ikibazo aragitoye Nestori. Nestori gumanga. Aho itandukaniro riri mu byo mwagiye muvuga muzunguruka hirya no hino. Umwana ntakura neza. Arazingama. Ariko ikindi naco aragwaragurika si mu mutwe gusa kimuriya mu papa hejeje kuvuga si mu nda si mu mugongo si ku maguru aragwaragurika muri rusangi yama afise utugwara kubera iki aronka ingaburo idakwiye. Nestoregera hariya baguhe agashimwe kawe muhe igitenga umuhe n'umutaka. Muhe igitenge n'umutaka Nestor ikibazo aragitoye. Turakeneye umuntu w'utugenegene. Umuntu mwagira utugenegene.
reka dusabe abantu butugenegene abantu butugenegene ugira akagene ingo akagegene ka mbere avuze ngo akagegene ka mbere twavuze akagenegene Hey bro. Hey bro, gute musaza. Ndakwisabiye umene meyo rya mudemu. Mu majambo make ni mwiza dodiko. Inge naremye nukuri birasamaza. Nikeshi imboni inkumi nkifuza kuziganiriza. Inshina kabo inisani kamuflo. Mira barage ikungira birasemea. Bidatevye arantwari wabo turahashika tugira imana dusanga yicaye imuhira araduha karibu hamara tucarika naje ku mutima ati nzobijya ngarutse yaguye inyuma y'ikibira haciye akanya umusaza carampereza ntambwira ko yitwa Shela agira ko n'izina ryanje aramubwira naje ku mutima ati wo niwe narondera harateba haragera ko tumusetsera niho ngeza kabisa umwana w'imatongo umurapere w'imatongo kabisa yiganye mukuru we B-Face on the floor okay genda baguha amasabuni baguha amavuta baguha amakaramu baguhe Kotex ushire mushikawe akubita urumenyetso rw'umusaraba nta wundi yoduhonje akagenegene magnifique Ego. Uyu mwana kubera ari muri babandi baduteramisha kurindira yuko Ego niyegere ikiganiro gitangura Akazina kanje nitwa Arakaza Darirene nkabamba ku mutumba wa Bukiranzu akagenegene nari ndabafitiye nako kubatambira Mana we mana uri mana ya mahoro Mana we mana uri mana ya mahoro Mana we mana uri mana ya mahoro Mugaje n'ubwa mbere mbonye umuntu atamba yifashe mu mufuko biratanga gutambira uratambuga kura amaboko mu mufuko ukirekura Mana we mana uri mana ya mahoro Mugumirize Mana we mana uri mana ya mahoro Mana we mana uri mana ya mahoro Mana we mana umvesha mugumirize Urafata ijambo ukarihisha urafata irindi ukarihisha Mana we mana uri mana ya mahoro univeze neza cyane arakoze genda nawe baguhe amasabuni baguhe Kotex baguhe amakaramu baguhe amavuta sawa reka magnifique yakomeze Ego turabandanya n'ibibazo inyuma yo kumira amate n'utu tugenegene tumeze neza cyane Bandaga weye Matongo weye turacari kumwe tuduze amaboko turabe ko tukiri kumwe mwaryohewe ibibazo biroroshe nuko rero mubandanye mwiyoragurira ubushimwe tugeze ku kindi kibazo gikurikira kigira giti vuga ubwoko bugizwe n'ingaburo yuzuye Vuga ubwoko bugizwe n'ingaburo yuzuye Mwegera inyuma Hari umuntu yadugije telefone ari ku kilometero hariya ingo umuntu yadugije telefone hariya ku kilometero Nguri yaraje yarari kure yawe wewe uri imbere gato wihangane nivyanka turaguhamagara twabivuze abantu muri hafi cyane biragora umuntu araba kure ubwoko bugizwe ubwa mbere nitwa Iteriteka Simplice imva akazina kanje nitwa Iteriteka Simplice nkaba mva ku mutumba wa Ngoro ubwa mbere ubwoko bugizwe n'ingaburo yuzuye ni sanganyangaburo ntanganguvu na ndemamubiri ikibazo yagitoye nico ingaburo yuzuye igizwe n'ubu bwoko burimo ntanganguvu ndemamubiri sanganyangaburo
ikibazo akaba gikubise ikibazo akaba aragitoye dukoresha umwanya ikibazo gikurikira muhe igitenge n'umutaka Magnifique mumpere niyegera iruhande yawe umuhe mikro gato ico ndamubaza musore egera ngaha egera hano raba hari uri umusore Ego. Ico gitenge urakunda agashati k'igitenge Neza cyane. Eh. Ariko nako narifise nambara izo nguze. Ego. Ariko ubura karonse. Imana ishimwe. Kandi ushobora guhana mere, Oya papa aramugurira. None erega ashobora kuba afise nawe nyene ngira ngo uwundi muntu azoga muhe mikrofone twumve umwe yaririmba nzabona shera urafise shera Ego. No mugabo rero shera akaba mama taramumenya na papa mwiyubare mwabasore mwe bimatongo uratuma ugashonesha ukambare muhungu Oya jewe ntiharagira ko ntanga ikado je nzociyambarira uruvugano ntiharagera ko arutanga azociyambarira ariko mama n'imiburiburi wibuke ko yakuvyaye umuha agataka Oya mama nzomugurira mu mahera nciye sinzomuha iki nanje ndoseka Okay, sawa Ega uyu mutaka wazowukoze iki Mutaka narifise uwundi nzoca ndawugabira mama nagira mama umuha mushasha nzomuha ama nanje ngumana wanarifise sawa nuko rero egera hariya abandi bari mutekane turabandanya n'ibibazo ikibazo gikurikira mutege amatwi mwumvirize kiroroshe na cone cyane gose vuga ubwoko bubiri bw'ifungurwa dusangamwo sanganyangaburo umuvyeyi yavuze ngo sindamubaza ingo hagarara ha musubiriremo ikibazo ikibazo kigira giti vuga ubwoko bubiri dusangamwo sanganyangaburo ubwoko bubiri bw'ibifungurwa dusangamwo sanganyangaburo Nitwa Deradi Nzokira mba ku musozi wa Bandaga ibyo bitigiri bibiri nukuri nta bitigiri twabajije umviriza neza ikibazo umuvyeyi ikibazo ndasubirango mu gitege yompi kigira giti vuga ubwoko bubiri bw'ibifungurwa dusangamwo sanganyangaburo imyumbati biranse ibiharage ndagusubiriramwo mwana ikibazo kigira giti vuga ubwoko bubiri bw'ibifungurwa dusangamwo sanganyangaburo ni imboga n'umuceri reka duhirwe ujya musore uyu musore ngaha egera hariya akazina kiwanje Shimirimana Teri ubwoko bubiri burimo imfungwa insanganyangaburo imboga ivyama none ubona wiko warukosheje kubera kutumviriza neza ikibazo uragitoye genda hari abaguhe ikibazo akaba agitoye ikibazo yagitoye mugabo tubasabe imbere yo kwishura urabanza ukumviriza neza ugahera kuco wabajijwe hanyuma ugatanga inyishu muhe ubushimwe mumuhe igitenge mumuhe n'umutaka nuko vuga ubwoko bune bw'ibifungurwa dusangamwo ntanganguvu
tugira Kristu. Jewe nitwa Nishimwe Cise nkaba mva ku mutumba wa Gasare. Icambere ni ibijumbu n'imyumbati. Twavuze bine. Mutekane twumvirize. Ibijumbu n'imyumbati n'imboga. Yes. Hariho umukobwa w'inzobe ari hariya. Turabasavye mwegera inyuma hama dushobore kubabaza. Mwumvirize. Egera inyuma hama tubabaze. Jewe nitwa Ndayishimiye Francine mva ku mutumba wa Bwayi. Ibifungurwa dusangamwo ntanganguvu n'ubugari bw'ibigori, ibijumbu, imyumbati, amateke. Okay. Reka twumvikane. Muravyumva? Mu bisanzwe nabivuze hariho urashobora gusanga hariho imiti ibiri hakaba harimo umuti urusha uwundi ubushobozi. Mugabo muri make yagerageje. Yagerageje. Umviriza. Mutekane. Umviriza. Yavuze ibijumbu. Burya ntitwarondera ubugari bw'ibigori turondera ibigori. Muga ntaco ibigori ni ibigori kuko n'ubugari buva mu bigori. Sivyo? Ibijumbu. Imyumbati. Ibigori. Ibiraya. N'amateke nuko yaciye ubundi twarondera ibiraya muga n'amateke nayo nico kibagenda baguha agashimwe. Yego. Bamuhe igitenge. Nuko bamuhe igitenge bamuhe n'umutaka. Asanzwe afise n'ubundi. Acha tubwira bizogenda gute? Asanzwe afise uwundi mutaka. Ni kamwe twavuga ngo bijaho ibindi biri. Ako gatenge kazomutoka cyane gose n'uwo mutaka. Ego. Ikibazo ca nyuma ariko twari kumanza gucishamwo akagenegene. Ego. Abantu bari kure. Jewe akazina kanje nitwa Dushime Alexine Joanna. Kombe ndabashishirize mwakagani akaririmbo. Ewe manurera na Dawidi arabivuze, Daniel arabishima, uyu munsi ni jewe Mana. Ewe manurera na Dawidi arabivuze, Daniel arabishima, uyu munsi ni jewe Mana. Ewe manurera. Urakoze ku kagenegene we manurera agenda baguhe amasabune, amavuta, Kotex, amakaramu. Akandi kagenegene? Akandi kagenegene kamwe. Umuntu ari kure niwe mbaza. Ari umusore yahagaze mu modoka hariya ingo. Reka tumwakire hano atubwire amazina n'akagenegene agira tugirire uko kameze.
nitwa Ndayikengurukiye Lambert nkaba mva ku mutumba wa Kivumu nkaba ngomba mvuga akagenegene kavuguko murakoze mw'abantu mwatugendeye muri matongo murakoze mw'abantu mwatugendeye muri matongo turabashimiye kuba mwatugendeye ku munsi wa Mungu turabashimiye. Oya twongera kandi natwongere yo badusondetse oya ngo yahejeje reka twumva no mu mama nawe ego tugire Kristo je nitwa Niyimbona Fabiola nkaba mva ahantu ku musozi wa Burengo nagomba ndabakire n'akagenegene kaze bashitsi biteka mwe mwatugendeye kaze bashitsi biteka mwe mwatugendeye akanyamuneza dufise uyu munsi karenze urugero akanyamuneza dufise uyu munsi karenze urugero kaze bashitsi bite kamwe mwatugendeye kaze bashitsi bite kamwe izo ni za ntore zatowe n'Imana bahora bavuga izo ni za ntore zatowe n'Imana bahora bavuga. arakoze cyane kumwe n'uyu musore begere harya babahe amasabuni amakaramu babahe bya bikoresho by'isuku Kotex hanyuma n'amasabuni ego nuko rero matongo oye bandaga oye mwaryohewe ibintu bimeze fresh tubandanye rero n'ikibazo cya nyuma mutege yompi n'ikibazo cya nyuma ikibazo cya nyuma kigira giti vuga ubwoko butanu bw'ibifungurwa dusangamwo ndemamubiri. uriya manitse igitabo egera yamanitse igitabo yegere hano abandi mwegere inyuma uko negere inyuma mwegereyo egerayo. Akazina nitwa Niyogushimwa Suavisi nkaba mvuka ku mutumba wa Mvumvu. Ubwoko butanu dusanga mu mfungurwa ndemamubiri icya mbere ibiharage icya kabiri inyama icya gatatu isoya icya kane ivyema icya gatanu isoya. Ikibazo aragitoye mumukomera amashi ikibazo aragitoye. Uvuze ngo witwa nde? Niyogushimwa Suavisi. Niyogushimwa Suavisi aragitoye yegere hajya bamuha agashimwe bamuha igitenge n'umutaka nimba hari Kotex isigaye Niyogushimwa bayimuhe. Ikibazo cyari cyananiye benshi. Ego umviriza yabivuze ibiyoba inyama twari twababajije vuga ubwoko butanu bw'ibifungurwa dusangamwo ndemamubiri. Ibiyoba icambere cya kabiri inyama cya gatatu amagi cya kane isoya icya gatanu ibiharage. Nuko ikibazo akaba gitoye ikibazo cyari kinaniye benshi kandi cyari kibazo cyoroshe ariko ugarutse ukavuga ngo imboga ukavuga ngo ivyamwa mwumvise hari imigi twabishizemwe murumva ko mwari ko murishura inyishu zitarizo. Ego nuko rero mukurangiza neza Emeline reka turabe ko harakagenegene abantu bo ngaha mwibandaga borangirizako. Reka dutore uno mwana nyaruka iruka hariya bamutoye reka z'abandi mwegereye kugira ngo bibone neza. Akazina kanje nitwa Bigirimana Benikesia nkaba mvuka ku mutumba wa Burengo.
nganda bavuge akagenegene k'akaririmbo bijanye n'abashitsi batugendeye. Bashitsi mwadusuye turabakiriye, mwaduze imisozi murananirwa, mwicare muruhuke turabakiriye, abamarayika nabo babakandakande. Bashitsi mwadusuye turabakiriye, mwaduze imisozi murananirwa, mwicare muruhuke turabakiriye, abamarayika nabo babakandakande. Arakoze yegere bamuha amasabuni, amakaramu, amavuta, ngira ko tekse zaheze. Nuko rero Magnifique nini nahazwe akaba ari no ngaha ikiganiro hindura ingendo kirangiriye. Ibibazo twari tubafitiye bikaba birangiye. Dushimira cyane aba hano Ibandaga, bene gihugu bahani Ibandaga, hani Matongo, muri komine Matongo. Dushimira uburongozi bwa hano muri komine Matongo, nkuko mwabibonye bakaba ari bo buguruye ikiganiro cyo kuri uno munsi. Insamirizi imbonesha kure buntu, ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro, akaba ariyo yari yaramutse ibagendera kuri uno munsi. Ikaba ari ikiganiro hindura ingendo. Insamirizi y'ubuntu ikaba yari ifadikanije ego ni shirahamwe mpuzamakungu ONU Femme, yari yateguye mu nzira yo kuraba ubumenyi mufise kandi twabonye ari bwinshi kubijanye no gufungura nabi. Reka dusabe bano baronse ubushimwe begere hano, ni 10, 5 iburyo bwanje, 5 ibubamfu. Murabibona, reka ngira kumbure twoha ijambo nk'umwe, hanyuma twubahiriza igitsina, duhe ijambo umupapa, hanyuma duhe ijambo n'umumama, batubwire ico boba bumva ku mutima. Jeni Twangaruko Gaspari, nkaba mva ku mutumba wa Bandaga. Ndashimiye radio TV buntu ukuntu yaje kudushigikira twebwe ibibazo yazanye twavyishyuye. Neje barabandanya bazosubire bagaruke bongere batwigishe. Imana ibahezagire, murakoze. Reka n'uyu mupapa tumuhe akanya twumve nawe. Murakoze cyane. Karibu Imatongo. Muze kuvuga nimwasubira inyuma ko twabakiriye neza tutabirengagije ku mwanya wose twamaranye. Muze kuroranirwa, muze gushika amahoro nkayo tuzoba dusigaye. Murakoze. Umumama hano. Jewe ndashimye ndakengurutse, nari niviriye aho kwisengera ubunyene. Nawe ndashimye ndakengutse abantu bagendeye muri iyi ntara ya Butanyerera yuko batugendeye, nkaba ngiye ntahanye igitenge n'umutaka, numva nezerewe cyane. Murakoze, murazogaruka. Magnifique, sinzi ko hari ico ufise wovuga. Ego nuko natwe turanezerewe nkuko mugenzanje Emeline yariko arabivuga, twakiriwe neza, twabaye hano amahoro. None ikiganiro tukirangirije hano, ariko ntitwogenda tutabibukije abari ko babashikiriza kino kiganiro. Kuri mikro ya mbere hari Emeline Nzeyimana, kuri mikro ya kabiri yari je Magnifique nini nahazwe, nayo kuri kamera ya mbere hari Claudette Nduwimana, kamera ya kabiri hari Ntakiruta Inosa, kamera ya gatatu yariko Emile Twagiramungu. Wahagarikiye kino kiganiro agatuma kinagenda neza ni Emmanuel Nijimbere. Umuhinga yariko aradufasha kugira amajwi ashobore kubashikiraho muri atangorane ni Abel Kwizera. Nayo wariko araturabira ibijanye n'umuyaga nkuba ni Isaac Niragira. Uwatwunguruje ni Ernest Uwiteka. Nayo wariko aradufasha kubahereza ubushimwe mwaronse muheje gutsindira gutora ibibazo ni Alice Uwimana. Abanyamatongo turabonanye. 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 Turabonanye.